Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye biriko biravugwa mu gisata ca politike, umutekano ndetse n'ivyo biriko biraja mbere muri etat major canke se ku biro bikuru vy'igisirikare nga mu gihugu c'u Burundi. Bamwe bati intambara iri muri CNDD FDD irashobora gushika kure kubera bimwe mu bibazo bavuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'urongoye igisoda c'u Burundi boba barateje mu kurungika abasoda b'u Burundi mu gihugu ca Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Ni mugihe benshi bibabona ko bishobora kuba ari ikarata ikomeye cyane ku batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko n'ubundi nabo bari ngaha mu gihugu c'u Burundi iyo bari mu mugambwe mu butegetsi ndetse no mu nzego zo kwivuna umwansi. Mu myaka mike iheze nibwo hatanguye irungikwa ry'abasirikare mu gihugu ca Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Ni irungikwa ryakozwe bitabanje kumenyeshwa inzego vyega cane harimo nk'inama nshinga amateka kugira ngo yemeze ivyiryo rungikwa ry'abasoda hama inama nkenguza amateka noneho kubiteko ikidodo kugira ngo abasoda batangure kurungikwa hagati y'amasezerano yabayeho hagati y'abakuru b'ibihugu bibiri aribo Evariste Ndayishimiye ndetse na Perezida Antoine Felix Tshisekedi w'igihugu ca Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Kuri ubu rero abasoda bariko baratoroka ku bwinshi nk'uko amakuru adushikira abivuga. Hari ubwoba mu batwara igisoda c'u Burundi nk'urongoye etat major ariwe General Prime Niyongabo ko ibi bishobora kubandanya bitewe n'ubundi n'intambara yagiye mu gihugu ca Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo bagiyemwo abasoda, aho bavuga yuko bagiye bibwa amwe mu mafaranga bari bagenewe abandi nabo kandi ntibitabwe ko ku rugamba, bigatuma benshi badahurumbira iki igisoda. Bamwe bati aho kuja kugwana mu gihugu ca Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo no hunga canke se nkapfungwa. Igisirikare c'u Burundi muri uno mwanya kiriko kirarondera rwose abasoda bamaze iminsi batoroka ku bwinshi. Ibiharuro bihari birateye ubwoba. Abasoda barenga 500 baratorotse aho batahukiye bavuye mu ntambara muri Kongo muri Kigarama umwaka uheze w'ibihumbi 2025. Umwe mu ntwazangabo z'u Burundi yatubwiye ati ivyabaye birasiga ubwenge. Igihe abasirikare batahukiye bakegeranirizwa ku mudubugu benshi baratorotse. Hari benshi baduzi wabo kuramukanya baca bigumirayo ntibagaruka. Abafise passport bo baramaze kugenda, bamwe bari mu bihugu vy'akarere abandi bageze za Dubai. Abasoda batagarutse barenga 500. Hari ingingo rero zamaze gufatwa zo kurondera abo basoda bose bivuga yuko boba barahevye igisoda. Igisirikare kiriko kirakora vyinshi vyo gufata abasoda batorotse. Icambere harashizwe abasirikare bambaye impuzu zisanzwe ku mipaka y'u Burundi ku kibuga c'indege ca Bujumbura ndetse no kuri Pafe. Abo bose baguma bacunze ngo barabe ko hari abasoda bomenya. Ica kabiri abakuru b'imitumba yose mu gihugu bararungikiwe amazina y'abasoda batorotse bava ku mitumba yabo kugira ngo uwo babonye bace bamutanga. Ica gatatu haguma higwa uburyo bwo gufata abakozi ba Pafe batanga passport ku basirikare babanje guhindura amazina. Ngarika abatwara Pafe kugeza ubu ni ntakorwako kandi aribo bagiye imbere mu rudandazo rwa passport zizinje cyane ku basoda. Abasoda bakwa amafaranga ashobora kugera ku mafaranga imiliyoni 2.5 kuri passport imwe gusa. Ngariko n'ubundi ibi vyose nibibuza ko abasirikare babandanya kugenda ku bwinshi. Uko bafatwa ingingo zo kubafata niko abasoda nabo biga ubundi bwenge bwo gutoroka. Bamwe mu bakuru b'imitumba nibo nyene baburira abasirikare barondegwa ku mipaka, naho nyene abasoda barakoresha ubwenge bwabo bakabandanya kurengana. Intambara ya Kongo ngiki irasambura igisoda c'u Burundi ukuri kwamye. Kugeza ubu ibinyegezwa ni vyinshi cyane ku ntambara iherutse muri Kigarama mu mwaka w'ibihumbi 2025 aho M23 yatse igisoda c'u Burundi uturere twose two mu kiyaya ca Rusizi no muri Haut Plateau za Minembwe. Ibirindiro vyose vyahoze ko abasoda bari bifiswe na M23. Uduce twose duba n'urubibe n'u Burundi mu kiyaya ca Rusizi dufiswe na M23. Iyi ntambara yahitanye abasoda benshi cyane b'u Burundi kuko mu biro bikuru vy'igisirikare ko bo baremeza ko abasirikare barenga kure igihumbi batagarutse. Hari benshi bahasize ubuzima mu kiringo c'indwi imwe gusa. Hari amajana bafashwe impiri, hari n'abandi bishoboka babuze iyo baca ngo bataye mu Burundi bishoboka ko bakinyegeye.
Hari abasuda benshi kandi bavuga ko hako basubira kuja kugwana muri Kongo bahitemwe guhunga canke gupfungwa, bakavuga ko ivyo baboneye muri iyo ntambara ari akamaramaza. Icababaje cyane abasuda b'u Burundi n'ingene bajanywe mu ntambara itateguwe kuko bisanga badafise ibigwanisho biri ku rugero rwabo bahanganye. Ikindi kandi bose bagaruka ko nuko batumva ico bagwanira, ntibabona ico bariko barapfira. Baranababazwa kandi n'ingene bahindutse ivyashara vy'abakuru, bakavuga ingene ababatwara batungiye kuri iyo ntambara. Umusuda muto yakaba ari we ahagorewe. Intwazangabo twabashije kuvugana nayo igira iti iberutse kuba muri Kongo vyaratwiciye igisoda, ubu bisa no kubaka gushasha igisoda kitagira tukagiha morale. Ngere gubonye abasuda bahora muri Kongo umengo n'abaroberi, impuzu zarabahereyeko, ibiratubona batembera bambaye ingamya ziteye ibiremwo. Morale yo ku rugamba yaraheze, abasuda benshi ubu bashaka kwihungira ngo umuntu yadukwegeye intambara yarakwiye kubibazwa. Nimuge kandi ari inkuru tuzobaha y'ingene abatwara amabato yotafoku bose mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo abahatswe kwicwa mu ntambara iherutse kuba mu minsi iheze. Kuko twabigarutse ko muri uku kurondera abasoda kandi hari ingingo zidasanzwe zo gucunga abasoda bariko bahunga bigira Dubai. Ni mu gihe ingwano yo muri Kongo iriko irasambura igisoda c'u Burundi ku rugero rudasanzwe, abasoda benshi bariko baratoroka igisoda barondera iyo bomokera hanze. Abagenda bari mu migwi yose, harimwo intwazangabo cyane cyane abariyetuna n'abakapitene, ibisongerezi be n'abasoda batoyi bahungira ahashoboka hose. Hari abanyegera mu Burundi, hari abashwiragira mu bihugu bibanyi, hari n'abashika kure cyane nka Canada na Buraya, hari n'abariko baje kurondera ubuzi muri Dubai. Ni irya mbere mu mateka y'igisoda c'u Burundi wumva intwazangabihe bigisirikare igahitamo kuja gukora ikiyede mu zuba rya Dubai. Iki rero kikaba ari ikimenyetso kitabesha caho abatwara Burundi bagejeje gutesha agaciro igisirikare cahoranye iteka ridasanzwe mu karere. Abagenda bose bavuga imvo zitatu nkuru. Abasuda bato barimwe bavuga ikibazo c'umushahara, bakavuga ko umushahara bafise mu gisoda uteye isoni, bagahitemwe rero kubivamwo bakironderera akandi kazi. Hari n'umusoda yavuze ko bamaze kubima amafaranga yabo bakoreye muri Somalia yahisemwe kugiheba. Imvo nyamukuru nka bose bahurira ko nuko batabona ico baja gupfira muri Kongo. Benshi bahunga kubera ukwanka gusubizwa muri Kongo, baherutse kugwayo vuba ngo bo baronse inzira yo guhunga bisa nuko hosigara bake. Ngiyi ntambara ntayo bakeneye, ngiki kintu niyo abatwara igisoda batacumva hazoba ingorane zikomeye. Mwikete ryiwe kandi ryo kugenekerezo ya 2022 Kigara mu mwaka uheze, umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'amakungu Edouard Bizimana yamenyeshije ko ashizeho fiche ndangamukozi. Umuntu wese aja gusaba akazi hanze azobanza kwerekana ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Ngiyo fiche izoba iriki kidodo c'ubushikiranganje ajejwe, umukono mwishiramwe rurungitse umukozi be n'umukono w'umukozi imbere, bikerekana n'uwo mu muryango avyemeje. Iryo kete riravuga ko ubushikiranganje bwahora bukurikirana abaja kurondera ubuzima mu bihugu vyahanye amasezerano yo guhana abakozi n'u Burundi, ngariko ubu ngo n'abaja mu bihugu bitarasinya ayo masezerano bazohora bakurikiranwa n'ubu bushikiranganje. Iyi fiche ije kubera iki? Izanywe nuko hari abasuda bamaze iminsi bafuka ku kibuga c'indege ca Bujumbura bagiye Dubai. Amatwa dusumira ngo bariho kandi n'abafatiwe kuri PAFE bagiye kurondera pasiporo. Mu gushiraho iyi fiche ngo leta yiteze gucunga rwose abasuda bariko baja kurondera akazi hanze cyane cyane Dubai. Iyi fiche kandi ngizonafasha amashiramwe y'abategetsi agurisha abakozi hanze kurya amafaranga y'abarundi bariko barahurumbira Dubai ku bwinshi, ngari kugasanga ntibaca muri ayo mashirahamwe. Ngo babazoje Dubai badaciye mu mashiramwe y'abategetsi agurisha abakozi, bizobasaba kuririra indege mu bindi ibihugu. Ngurundi rwego kandi ruriko rurakorerwa ko cyane ni igipolisi mu vyo kijejwe harimo gutanga pasiporo kizwi cyane nka PAFE. Aha hantu hari hamaze iminsi urudandaza rukomerwa pasiporo z'abasoda. Gubundi abasoda benshi bafise pasiporo z'akazi cyangwa se pasiporo de service ntibagira pasiporo isanzwe. Kugira rero baronke iyisanzwe barabisabira uruhusha ku bakuru babatwara. Abo nabo boca babona abasoda bashobora guhunga. Ngo nico catumye rero abatwara PAFE n'abakozi bayo biyumvira uko baha abasoda pasiporo zisanzwe babanje kubaka amafaranga y'umurengera. Umusoda bamusaba kurondera karanga muntu irika yandi mazina, bakamukorera pasiporo yarishe hagati y'imiliyoni 2 n'imiliyoni 2 n'inusu. Umwe mu bakomisiyoneri babikora akaba avuga ko we arya amafaranga 400, aho muri PAFE bakaronka miliyoni n'ibihumbi 600. Nguru n'urudandazwa rukomeye cyane. Ariko nkuko uwo mukomisiyoneri yabitangaje ngo hari umukozi wa PAFE yerutse gufatanwa pasiporo indwi z'abasoda. Nguko niko vyamenyekanye rero ko nuko idiri iba irapfuye.
abenshi rero baribaza niba umukuru wa PAF General Major Maurice Mbonimpa yo barimwo muri runo rudandazwa. General Major Maurice Mbonimpa ngo biragoye kwibaza ko bino bintu bishoboka umukuru wa PAF atarimwo. Haraciye imyaka myinshi General Major Maurice Mbonimpa avugwa cyane mu baryi biturire bijanye n'amapasiporo ngariko imigendanire afitaniye n'abakuru ikamukingira ngo rero birashobora kutamusiga. Amakuru y'ibanga dufisa yavuga ko acindwi zibiri habaye mu kanywa babi namihuza ibihangange vy'abajenari bava muri CNDD-FDD. Ni inama yabereye mu Carama mu kirabo Bereri ca Lieutenant General Gabriel Nizigama batazira tibiya. Inama yatanguye isaha 4 z'umurango irangira isaha 5 z'ijoro kugira abagomye banga ngo carazira ko imodoka zabo bajenerali ziguma muri ico kibanza. Ingwana Kongo ngirikirica vyinshi mu Burundi uhere ku gisirikare cy'igihugu. Birahambaye ko abatwara igihugu bicara hamwe bakavugana ukuri. Kuri bamwe intambara Kongo n'urudandaza bakuramwe amafaranga menshi cyane, ku bandi ni intambara ibatwara ubuzima batabona ico bagwanira. Ni intambara kandi itateguwe ngari nayo mpamvu abasoda b'u Burundi bayihoneyemwo. Umusoda ngo ntashobora ingwano atumva. Umusoda ategerezwa guhabwa ubuhinga n'ibigwanisha bihuye n'intambara agiyemwo. Abarundi ngo ntibakwiriye kwakwa uburenganzira bwabo bwo kuja gusaba akazi aho bishoboka hose. Ngo leta kandi ntikwiye kubandanya ihimpigi abihaye kudandaza abarundi. Mu kiganiro President Ndayishimiye aherutse guha abanyagihugu hari shiramwe ryamirije ubucakara bukorwa n'amashiramwe agurisha abakozi hanze, aho ryerekanye ko ayo mashiramwe atwara uburyo bungana na 50% y'amafaranga abarundi bakorera hanze. Ngo President Ndayishimiye nawe iki kibazo ntiyabashije kucishura. Ubwo bucakara ngo bukuriye gutuzwa naho bukogwa n'abakuru bukomeye. Benshi bakavuga ko ibi vyose vyoba bigiye gukwegera n'ubundi iyi ntwaro ya President Evariste Ndayishimiye yoba itarahaye agaciro umusoda, kandi n'ubundi ngo umusoda ari we yama akingira yifashishwa cyane mu gukingira ubutegetsi mu gihe bugeremewe canke se mu gihe buhuye n'ikibazo gikomeye cyane. Mbere ko Evariste Ndayishimiye binavugwa ko mu gituma amara ku butegetsi gihe kinini haremwe no kuba yaregereje abasoda. Ni mu gihe mu yandi makuru biriko biravugwa ko hari impunzi z'abanyekongo ziriko ziraroha ubuzima bwazo muri Rusizi mu gihe intambara zo mu karere zo zibandanya ziba nyinshi. Nkuko amakuru abivuga kuva mu ntango z'ukwezi kwa Kigarama umwaka uheze, impunzi z'abanyekongo zirenga 90 zarinjiye mu Burundi zihunga intambara zikomeye ziri hagati y'ingabo za leta ya Kinshasa n'umare w'abagwanyi ba M23 mu ntara Sud Kivu, Kamanyora, ikiya ca Rusizi, Uvira ndetse n'ahandi. Nyinshi muri zo zashikijwe mu bibanza by'agateganyo biri mu burengero no mu buraruko bushira uburengero, mu manuko bushira uburengero bw'u Burundi no mu ikambi iri hafi y'urubibe na Tanzania, aho ubuzima bumeze nabi cyane ngo nta mazi meza, nta bipfungurwa n'imiti. Nkuko amakuru abivuga adushikira ngo arahezindwa impunzi z'abanyekongo zagerageje gusubira muri Kongo ziciye mu nzira zitemewe ku ruzi Rusizi rutandukanya Kongo n'u Burundi, zigarura n'ingaruka zikomeye. Babiri muri zo mpunzi baratwawe n'uruzi kubwa babibonye hamwe n'amasoko araho nyene. Ngivyo bari bafise vyatowe ku munsi w'igenekerezo ya 2/0 vyononekaye cyane. Ngabo batwawe bari bavuye mu ikambi y'agateganyo ya Cishemere, aho batinya ko borungikwa mu makambi ari mu ntara ya Buhumuza mu buseruko bw'igihugu. Mu ntumbero yo kuvyirinda rero ngo vyabaye ngombwa ko bajabuka Rusizi mu Kinyegero. Muri izo nzira zo mu Kinywabi impunzi zikavuga ko zisahurwa ivyo zifise. Kuri abasirikare b'abarundi n'imbonerakure ngo bo babasaba amafaranga yo murengera kugira ngo babareke bajabuke. Utinari ndi kumwe n'umukenyezi wanje n'abana bacu 8 badusavye amafaranga 300 y'amarundi. Natanze impene zacu 3 kugira ngo batureke tujabuke. Ni kumwe mu mpunzi avuga, akaba abisange muri Sud Kivu. Mu Gasenyi muri komine Bukinanyana mu ntara ya Bujumbura mu burengero, impunzi zisigura ko ayo mafaranga agabanywa hagati y'ababereka inzira abasirikare n'imbonerakure bashizwe muri ivyo bice vyo kurubibe. Ngo ukujabura abanyekongo rwarabaye urudandazwa rwo mu Kinywabi rukwiye rushira mu kaga imiryango cyane yifise abana. Izo ngorane zikomeye kandi zerekana indyane za gisirikare n'ibihugu ziri mu karere k'ibiyaga binini. Kuva usubire gufata ibigwanisho mu mwaka w'2021 M23 ukaba no mwihuriro AFC rirongwera Corneille Nanga ukabugenzura ibice bikomakomeye byo muri Nord Kivu na Sud Kivu harimo Goma, Bukavu n'igice ca Rubaya cimwamwo korta nyinshi.
Imiryango myinshi kandi ngiragerageza kujabuka Rusizi ikoresheje amabido hamwe n'imifuka ireremba rimwe na rimwe bafashijwe n'abarundi baba mu micungararo. Ikambi ya Busuma iri hafi y'urubibe rwa Tanzania ibandanya yakira ibihumbi n'ibihumbi vy'impunzi zibandanya gushika, ariko ubukene bwaho baba, ibifungurwa, amazi meza n'imiti ngo birarengeye abantu bahari. Uti nyuma y'ivyo nabayemwe mu ikambi y'agateganyo sinari mfise ubushake bwo kuja mu ikambi, ngo abarundi baramfashije kujabuka Rusizi, ubu ndi Luvungi kandi ndiko ndasubira kubaho neza, bivugwa na Ruben, umwe mu mpunzi z'abanyekongo. Impunzi n'abakorera mu gisata cyo gufasha imbabare basaba ko hoshirwaho izindi nzira kugira ngo abashaka gutaha baronke aho bacatekanye, harimwo kwakirwa neza mu Burundi, abashaka gutahuka nabo basubire muri Kongo atankomyi. Nkuko benshi babivuga, uti turasavye leta y'u Burundi kugurura urubibe kugira ngo impunzi zishobore gusubira inyuma mu cubahiro. Kujabuka Rusizi uri kumwe n'abana muri ibi bihe no kwiyahura, niko impunzi imwe yagumye icishemere ivuga. Intambara irabandanya gutuma rero ibihumbi vy'imiryango bihunga bija mu bihugu vyo mu karere. Burundi bwakiriye bwonyene hafi impunzi z'abanyekongo 90 mu kwezi kwa Kigarama guheze, izongera ku zindi zirenga 70 zakiriwe mu ntango z'umwaka. Ivyo bikaba bishirika igihugu gitoya cyo muri Afrika y'ubuseruko hagati mu ngorane zikomeye zo gufasha impunzi n'umutekano mu karere. Ngo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya no Muhuza TV, Imana iba hezagire.